aho ugenda bivuze uko cyane nka obere no fumasha ntanga imihoho none ibyo bigenda ndi cyane nkora muri obere no cavuga none bigenda ndi fume ntanga imihoho rero hari ama exportation de minéraux aha haraje abantu bagira n'amarecherche ngaha atanumwe abizi recherche amafoto twarayabonye bariko baragira amarecherche ngaha atanumwe azinamba bagaca baza bigira ngo ubwo nka permis de recherche naho bayihejeje kera bajya ba titane ntibari barahejeje bajya bajogira industrie ya titane recherche bazejeje kera muga bagira baduhende ngo tubahe ngo itoni ibihumbi 10 ngo zo kugira amayese barayahejeje n'amayese barayahejeje. Leose na Janvier nibo batanga kumpe cigwa yuko dushobora kuronka abarundi bakorera Burundi naho babari hanze naho nyene yabivuze kuko birashoboka biva ku ngene uriko urabakoresha kandi ndazi yuko byaraduhaye iciyumviro gushikaho nko turi kuri iki cigwa koko c'imitahe yacu isanzara nuko twokumva yuko abarundi b'incabwenge bari mu bindi bihugu ari nk'inkumi twarungitse erega turashobora kuvyigira hamwe none inkumi ntuyiresha ukayikwa kandi muramuha n'igiseke kugira azaguma agaruka none rero twebwe nitubanze tumenye twe turi ngaha mu gihugu abarundi b'incabwenge bari hanze yuko ari umukobwa wacu twarungitswe kubaka i Burundi amenye nawe yuko koko atavuye mu muryango kuko nawe iyo asumye nazane niho tumenya ko twarungitse inkumi muga atazana tuzi ngira ngene biba vyagenze rice tuba twese ko vyumvamwo umurundi ari hanze aguma ari mu Burundi uri mu Burundi akumva ko uri hanze nawe nyene bari kumwe kuko ubu haraje ubuhinga bugezweho bituma twese twama turiko turakorana. Ico nico nashatse guhera ko kuko niwo mutahe nyamukuru byose bihera mu mutwe niho twama tuvuga tuti nitwa badushaka kumera nk'abandi batunze no avorondera ngo no kurabaraba burya butare banzo hindura ingendo wewe nyene uhinduke mu mutwe niho ushobora gutera imbere nakanya ko ahumuriza iyo haje ikibazo se ucugira ubwoba ahubwo butombe kugira ngo ikibazo kijahabona tugitorere no muti nico gituma mu kubahumuriza ndabwira ni mubanze murabe imvo zibiturimo kuko kenshi tubisamira hejuru ntitwigere turaba iyo tuva ngo tubone imvo yavyo tumaze kubona imvo burya bica byoroha cyane keshi novugisha ukuri uri kuraraba inyifato yacu haba indongozi babe abahinga uzosanga umenga beshi ntibumva ingene itunga ry'igihugu ritunganye iyo baba byumva udashoboye abavuga ati oya ibi bihundi mugabo kubera bazi yuko aho gagiye hamwe mwifu yumva ko agiyeyo murumva yuko ngaho twumve iyo tuva kugira tubanze duhinduke twebwe nyene ubu harageze ko tumenya amakosa twebwe dukora ayo twakoze kugira ngo duheze rero twivyukiranye hariho amakosa dukora nama ndiko ndaraba havuga nti ibintu sinzi ko nova ko ari kutamenya sinzi ko nova ko ari ubujuju sinzi ko nova ko ari kubigira nkana mugabo je ndabonamo yuko hariho ibintu bigoye gutegera Burundi ari igihugu itunze ntashobora kumva umuntu ashobora kuvuga yuko Burundi budatunze bambajije bati tubwira ingene Burundi butunze nca ndabishura nti nta muntu afise umutahe ashobora kuvuga yuko ari mukene afise umutahe none rero muciye mwigisha ingene imitahe yacu yagiye mpavasanga rero bavuga bati wesha barabeshe kuko umutahe wagiye ariko naho nyene je ndabaremesha
ntawe umutahe baroye Uburundi buratuzi ubu nyene twohinduka mwoca mubona ibintu bihindutse kuko abana abahinga babitweretse byose ingene bimeze muri Afrika yego nivyo biratangaje muga kandi birababaje kubona twebwe nyene abanyafrika abarundi turimwo tutazirikana neza ngo tumenye ikiruta ikindi tukirengagiza aho twebwe ibihugu byacu byaciyemwo ku ntwaro y'igikoroni ntidushobora kuvuga ngo tuhatora icigwa aho ibyacu byarasahuwe mugabo nabo nyene nababwira nko ku Burundi ntibabimaze dufate yuko aha mu gihugu cacu dufatire ukarorero hari igikino abakinyi ba ninde bigeze gukina nibo bavuga ngo imbunuza y'umugabo ibunuza mu vyayo aho rero berekana umugabo gito yasahura utwo mu nzu twose akatumarira mu gahinga umugabo ariko asahura iwe nyene iyo mbunuza rero ntawe yari itaniye no mu Rundi atahiriza itunga ry'igihugu mu mahanga hariho n'ibindi twama tubona umwana akora mu nkono yango uko nakuze ntavyo nkibona cyane umwana yari ibi byo kurya mu nkono agaca yigira uwejo yabonye ko batetse ibiryoshe yarondera igera kwepa akaja kwiha kandi agaca yigira uwejo hageze gufungura agaca atonda mu bandi nkuko atana kimwe cigeze kiba umva rero dufise nk'abana mwe ntaho mu gihugu gutera imbere byoca bitugora cyane byotugora nico gituma twebwe igihugu naho no muryango mugo muryango ugizwe n'abantu b'incabwenge bakuze bazi ikibi n'iciza udashobora kwigira uwejo kandi wabonye ikibi wakoze upfa umuvuga uti je nihuta nihaye nigiriye mugabo ntutuza kugunda abandi kandi watwaye kwawe nimwe nibi rero tubamwo ndaba maze iminsi dusiganwa n'ibisata bitari bike je vraiment meruka kuzunguruka Burundi bwose je nagize espoir mu Burundi iri ya l'avenir hariho abantu bicaye Bujumbura bakabazi ko Burundi buheri Bujumbura bugaherera Bujumbura nyene ni abaya abonye uri kwanywa henekere nawe adashobora kwigurira acavuga ko Burundi bwose ariko bumeze niwe ibi rero ni ingeso kuko bamanutse mu gisagara kenshi muri capitale ga muri Afrika agenda kurikira amahera none bije do leta iriribwa mu gisagara nyene aha mugana aho nyene twateye umuti la politique de la décentralisation et développement communautaire c'est une solution kuko nuzoja kurondera yabijiriribwa muri capitale aroroka ni wanyiriyo izi zose ni solution zije gutuma igihugu gishobora gutera kije imbere ababajije rero ati constitution de réserve igihugu kimaze kuja a plan hariho ikindi nerekanye symbolique we inzara yarakwishe urarubusa uteka Yesu kugira abana bajyama hanyuma umunsi urizi ugaca usanga ufise ibakure ry'ibiharage mu nzu ucivuga ngo bane ntiturye banza mureke tuje gutera bivemwo vyinshi bo kwemera abana avuga ati reka basi umunsi uvemwo reka basi uvemwo icyo ukora rero je naho nyene muravuga abavyeyi ba kera mu gihe c'inzara yarafata karura cisha hejuru kugira abana bumve ko vyaheze ntibavuye ngo nyongera mugabo bukeye mu gatondo gireje kwishura ukaza ubona yabaruriye ibindi yashuhije none yashuhije ibihe ko yari yaruyuko burya niko mufata berbe mwayifashe nko kumenga ni banque de privé si banque de banque berbe nyarurira none rero ubu baratevye baraheba berbe baja ku mukuru w'igihugu wabarije ndabarurira jewe mandabaza basaba amadolari benshi nawe sabwiza tunga none umugwiza tunga kino pepa créer richesse no wahe umugwiza tunga niwe ari kuvuga ati none ya madevise yose twazana mwayashize aha muri mwese arubaza ico kibazo
iki kibazo gaha dushake dufata kwizatunga wese muri gaha vuga ico murigira mukibazo murazovuga umunsi nzobona muvuze ngo none ya madevize yose twazana muyashize hakakanya ico gihe muze muce muya ku Burundi bukize mugabo no munsi ntimushaka kukibaza kuko ntimurabagwizatunga kumugwizatunga azana yo nyene ayabuze niwe yari mata la banque centrale nico gituma tuva rutayo mabanki yiwanyu niyo abazi yasoroma cyane ndabakarore nababajije burya kuva muri 2016 bero bimaze ku exporta amarikidite y'amadevize ngaha sinzi ko izo information muzirondera twafata gusa abayatwaye par fraude nibo twabona gushika uno munsi none ko je namambona amanama bera ngaha mbona abaturiste ngaha twirirwa turahurira hariya mu mitumba abaturiste izo likide babazanye ko tuzi ajya amanama yose abanyafrika benshi bayazana ari likide anyikirahe imyaka 5 yose tutabonye no miliyoni umwe ngo to export no tourism ntigira entreni oye none berbe ni itubwira iti genda baze ku exporta kuva 2000 basi dufate 2020 gushika no munsi hari ni miliyoni zibiri hari na zibiri simwe muri vyabona none ajahe ivyo byose muze murabiraba ivyo nivyo bikononera notre economy hariho abantu bafise ururirimbo rwo kuvuga ngo devaluation mandabaza ikiro cy'umuceri cyogugwa 220 mwebwe ngaha ndi mu profane mugabo abare bose n'aba economist ikiro cy'umuceri cyogugwa 220 no munsi kuri indice de development du Burundi ho twatwungutse iki muga jewe sindi mu economist mukaza numva bavuze ko devaluwe ikiro cy'ibiraya kigugwa 10,000 kigugwa 20,000 oya bamugaragaza muze muratera inkuru n'aba economist bazora babwira kandi mugabo hariho n'ibintu nawe wose atarazi nagenda musigurira burya iki gitabo agiye kucandika amaze kumenya ibintu byinshi ku Burundi karatarazi nk'ibi bintu bijanye n'ingene tuzi kunyegeza ntavyo yarazi ndavuga yuko rero hose yimariye imyaka myinshi mu bantu honete bakorera muri transparence yo kwiyumvira ko ivyo bibaho kandi ababwire je umunsi nababwira barawo muri Interpol ndababwiye no ari système d'argent ico kintu barambaza ngo none bigenda gute ni origine licite mugabo akayagarukana ku yanwari sisa ati bigenda gute umuntu aragenda bagiye kwemporta ibintu vy'imiliyoni 5 agacazana ivy'imiliyoni 2 hanyuma 3 agaca zisohora likide hariya agaca pakira indege agatanga ibiturire agaca yinjiza kuri aeroport za miliyoni 3 zikaza ziza konona marishe noire ngaha iyo sinwari système none ngo ivyo biraba ngo abandi barondera ku blanchisa ngobera ati ngefo fetex usi ngira rero nkajewe ntwara ari jewe ntwari ryo hanga mwebwe muri ukagira abantu bameze uko kandi wonyene ni wacatonda kubwira ngo no mu kibazo cy'amadevize cyase ni wenyene aheje kuvyica acabwira ngo kibazo cy'amadevize vyase rero tuze turamenya ngene twogera ensemble mwene ibi bibazo ubu rero ho nk'akarorero ministre daye twabivuganye cyo cyahijya yejo energie mine hamagara yo masosiyete yose ari mu maminere aze ho negotiation muko bubikundira kwiyimbira bashora utazi na kimwe rero aziga ministre ko nabonye umuntu ashora amaminere ntarinzi ko tunayafise ngaha mu Burundi ashi ama crystal sinarinzi ko tuyafise nabibwiwe no uyashora wenyene je narinzi crystal ngo ni muri Tanzania hari Tanzanite sinarinzi ko ngaha dufise ntivyo urumva nta numwe abizi arimba amaze gushora de container muga nta numwe abizi none wovuga ko atarubizi wovuga ko mbere atavyize aho je ndabivuze uko cyane nkaho mbere no fumasha ntanga imihoho none ivyo bigenda ndi je nkora muri obe no cavuga none bigenda ndi fume ntanga imihoho rero
hari ama exportation de minere aha haraje abantu bagira n'amarecherche ngaha atanumwe abizi recherche amafoto twarayabonye bariko baragira amarecherche ngaha atanumwe azinamba bagaca baza bigira Google nka permis de recherche naho bayihejeje kera bajya batitane ntibari barahejeje bajya bajogira industrie ya titane recherche bazejeje kera mugabagira baduhende ngo tubahe ngo itoni ibihumbi 10 ngo zo kugira amayese barayahejeje n'amayese barayahejeje nuvuga ntimutize turarondera handi turondere muri twebwe nyene indongozi zijejwe ayo maservice twoshaka jovudi ministeri ya energie mine twaragiranye inama na za OBM turavyumvikana jenda ziko twoshaka ni imyaka 2 ndabahaye uburundi ibi byose muvuga fini ibi ngo batavize muzobora n'ico muyakoresha hari akantu yavuze ngo dushobora guca tuja mu maminere tugaheba uburimi tuzoca tunywa na inzara iciteye tuzorya ubutare nico gituma iyi secteur y'uburimyi nayo dutegereza kuyifinansa itera imbere twimbure vyinshi ku buryo umurimyi yumva ko nawe ari umutunzi kugira ugiye muri secteur minier azoba ari umutunzi n'ugiye mu burimyi aba ari umutunzi gutyo wowe ucuvuga ngo genda mukore mu industrie muzoza gusuma iwanje aje nzoronka amahera nawe muronka yange no tuba turiko tworganiza notre economie neza rero nkaha ndabona ko icihuta cyambere dushireho ordre kuko itegeko rirahari ubu hasigaye ordre mu bijanye n'amaminere hajya rero igituma uzara abandi ma societe kugira ngo atere imbere bagize ikintu kimeze nka revolution hari gari none genda murabe bose bagize ikintu kimeze nka revolution twebwe hari ugira revolution muri demokrasi turengengana tugahindura ibintu turi kumwe twese mbega turavyemera none ko dushobora kujana twese tugahindurira ibintu hamwe urumva twese turumvikana tuti ubu dutegereza duhindura ibintu muri iki gihugu twese mugabo uvuze kugira ubihindure hari uvuga ati meze intérêt menace agacica kuzikingira none mbwira ingene wowe uzoja kuvuga ngo urashobora guhinduka oturudo twatanu yahindutse ntibikunda urumva twese nizi nyigisho mubona ntanga ndazita moralisation kugira ngo abantu bahindure ivyiyumviro mu mutwe nico ndabasaba nti ntagire ubatandi ntagire ugira umutima uhagaze ni ibintu twese turi kumwe twara neza kandi tugashika obu kuko reka je ndabereke nko muri zagwiza tu kuko nibo bacado makuru tokingo nibo bagira fuite de capita sha so atari we hase ko musangira wewe kwanga uwe la fonte genda gusinyira nawe we ndiko nda we niwe wovuga ngo ntidusangire ibi byose tubitahura ngira ngo mukuru wa shambere cyo kamere sarate none so atari we hase ko musangira wewe kwanga none kubera iki nciye mpindukira nze kukwirukako ega ndi representa de leta localita ariyo wayiro representa yakufasirisa niyo yari deje wa mine yagufasirise kubigira uno musi deje wa mine ukazobona je kwirukako ucuvuga ngo leta uranyihindutse twari kumwe irege riko bica bigira nivyo ndababwira nti ni veritere conciliation ikiriko cyari ikibazo twakitera nka commission veritere conciliation muri dialogue secteur privé public tukicara tukavuga tuti ubu rero ubu tugira tugitere iki kibazo gushika tugitsinze cyane cyo ituma mvuga nti je ndabahumurije je naragize analize neza sasanga tutagiye hamwe twese tujane abagwiza tunga n'indongozi z'igihugu ntituzogitorera umuti kubera iki umwe wese azoguma nyegeza hantu byari ibintu murambona nkavuga nti mukana jiyo mbabona nje niko nari kugira kabisa twaraharuye nimubona ko ubu twishikiye aho imbuto z'ibigori ziva ahora twaba tuvuga tuti no ajya societe fabrika abariyo ahiganwa mu kugurisha ikintu je ndabwira ntumviriza sinemeye gusubira guhomba ubu rero ubu ndabonye original aho imbuto ziva ubu rero tugure twaharuye na ministre wa agriculture bacu tuzokunguka plus de 3 miliyari
nova 3 miliyari zahora zija ku mu prive au detriment yande umwene gihugu arimo imbuto akazigura amahera menshi kuko naho dusubventiona umwene gihugu akumatanga agaca atanga we menshi hari wundi muntu atari n'umurimyi yari 3 miliyari none ntiwaranezerewe tuvugana ukuri none ndamujere gute erega imbabura arayimanitse none hamanitse imbabura erega tuzavuga rukuru wewe niwe yahora n'isoko y'imbuto ucivuga ko ubu ugiye kuzizana imbabura yiba kubwira ko uyimanitse wamubwira uti none ajya wungutse nta kuntu wogira entreprise nk'ijya bajya boko babishoboye wowe ni wo bigira kubera iki cya kibazo mwavuga turi abashaka itunga mugati dushaka gutera imbere turabatunzi badateye imbere nuvuga yuko twebwe amahera gumaza mugabo ntidushobora kurondera ingene tuba productif sino abatsindiye amasoko baba bose baramaze kuba ba industriel de production mugabo ubwo muvuga ngo isoko ni gwanje aho rero kaba katubanye guhinduka rero guhinduka irifo ko turemeshanya on n'a pas la guerre à la faisant irigiri byose none haratwari twaravyigiye twebwe nta habitude ntabo twigana bari imbere yacu none ko atabo twigana est-ce qu'on va inventer tuca turaba none abandi babigira gute tugaca tuvyiga muga turiko turabikora none ko utazobaza ngo abarundi twese twividure ngo tuje kwiga duce tugaruka tubikore nitwebwe nyene tubikora no kuvuga tuvyiga turiko turabikora nico tuvuga nti umwe wese azana ubwenge bw'iwundi ubwenge bwiwe duhinduke gusa tujane ku murongo bizaha biheze ingendo tuzoja twihindura governance niyo base doto nimuze kurondera tutagira bonne governance cyose none ko bicaho nyene haca hava rero ni ngorane nico gituma nivyo rero tuvuga guhinduka c'est la bonne gouvernance urazora burya abantu baja muri misi sose baza kuraba rereze personnel ingereze hari n'abagenda ntiba participe mu nama nivyo ndabizi bakagenda nazoye kwitembera kuronka frais de mission gusa novuga l'importance ico kintu l'importance ngiye kwiga ndabwiye namwe muri ngaha iyo ugiye hanze muri mission burya bahora bibuka kuraba yuko ni drapo ryabo ricuritse nibangahe akantu simple kumenya yuko igihugu cawe kirimwo muri yo nama urabi drapo ryawe rimaze neza riracuruye beshi ico kibazo tubarondera tugiye hanze twaba tugiye kwiga mu mutwe bavuga uti ngiye mu nama nzoca nigiri ugapanga n'ingene uzobaza ibibazo byose ukiri ngaha mugabo ndakubwiye hajya igituma basiba hajya n'umushefu usanga atigera amenya na kimwe neza wowe wavuze ngo gutumira ikete n'ushaka kwandika ikete rikamara amezi 3 ritarasi cyari amakete murambona inama yaheze yo gutumira nico gituma duhindure rero ubu muri situation mbona aho tugeze ubu unovuga nti turabe hariho hypothèse est-ce ko je navuze imvo hari kudisimira amatungo hari kuvuga uti je n'ai pas l'espoir de dormir kaje kubanda ndayatahirize nze ndayasange est-ce ubu kayere matwogira enquête tukamenya abo bagize izo fuite niyo bari wagize ndise twacha tuvuga tuti kujya n'abanyamahanga gahi Burundi bahora bavangura patrimoine de devise barabara patri kuma dividend esko umuntu afise izine hanze cette fois niyo cayemera ati nanje nzoza ndazana inyungu mu Burundi iga byose imba kumumvikano none tubihe ntituye kandi ico gihe woshobora kubona n'uwagiye kunyegeza amahera ahantu avuze ati ubu ndabonye ubu nta ngorane ndagarukanye tubake amayindisi twubake ugasanga turondera abatekinisiye gusa bazana amatekinoloji ibindi byose ugasanga turashaka kuvyubakira ico nababwira ni kimwe naho mwavuze ngo muri ko muravuga ibya liberalisation niki geragenda ndabwira le principe l'état ne fait pas l'état fait c'est le secteur privé qui fait l'état igira la politique igaciba facilitateur igacigira contrôler suivi kwitunga y'igihugu rimeze neza c'est pour cela que le secteur privé igumariyo
point central du développement du pays. Umva rero nk'ubu uvuze uti none nitwagira amanyama bayagumizayo mugabo tugize ibiganiro abo bene byo kuko bwa turi mu nama ntawo kwivuga abo bene byo nibo tugira ibiganiro ufise ihingurira akavuga ati nanje nzotahana amadividende aca atuma igihugu cidevelopa wayanyegeje nawe akavuga ati genda yazanye kuko ntuzoja kurondera paradis fiscale mugende yaguha none saya kandi mbe burya mwari muzi yuko upfuye biba biheze hajya ama paradis fiscale menshi upfuye aca bayice gihugu none hako tuyahomba tuvuze tutiyazane ini yapano poursuite hari ngorane ngoje nabwiye tujere iki kibazo hakujya kwa verite de conciliation ko les opportunités de développement se trouvent là zirahari ntagira ubwinzi ngo nakabu yashoye ngo makonenere menshi y'ubutare ngo donc ngo ntivyumvikana n'abazagaruka noye ahubwo naze twimbe ubundi ngo naho bwaroye ubutare buruzuye neza je kabisa ndumva yuko dushobora kwicara hamwe tugateza imbere igihugu kandi ndazi ivyo by'abafuite de capital ingene z'abarundi bakunda igihugu byoca bihe ibindi vyabaye kubera les circonstances twaciyemo kandi ndazi ko umunsi abarundi bafise espoir dodome prevenir ingene tuko turatunga ingene ibintu bigenda aho rero novuga nti twe turategura ibiganiro hakiri kare duce gutyo rero duca tumenya ingene bigenda kuko cyari igihe mara nipfuza nti nta kuntu boduha nk'imiliyoni nk'amajana 2 gusa twijanire muri secteur mini amajana 2 gusa mu mwaka umwe twatwagaruka ndabeshega ministre wa Jembi 200 millions mu mwaka umwe twaba dufise plus de 5 milliards yandi tugasubiza n'inyungu yawe mugabo kugira ngo ega ndabaze kucepo kaje nawo muri banki mondiale hanyuma bacava ngo yakoresha gute ndababwira mbona bararabanye gusugira nyinshi bagiye bayima mugace ndabwira nti tuve muri question d'aide je mu credit office ko dufise umutahe reka ntutse natwogira industrie d'offre ngaha sideririje yo yagarura mu mwaka umwe yose yabagarutse kuko dufise ibintu bidahera ngaha byuzuye no kuvuga yuko rero bavuga bati aide toi le ciel t'aidera Imana ifashe wifashije none twebwe turiko dukora iki ditwohera kuri utwo duto tugahera kuri yo nzahabu tugahera kuri yo lithium tugahera kuri izo korta zikaba arizo zica ziduha umutahe tugaca dutangura tukaduga bukebuke ivyo ni ibibazo tutegerezwa kuguma turiko turiga twese mugabo ntibishobora gusoza kwerekeye nibaza yuko twora bakantu twikosantrako nafuwa pase twagize ndeba na ministre wa finance ndabaza reka ministre wa finance hatobura kweri tushete twebwe nyene leta y'u Burundi dushete turondere $15 tuyashete kenze miliyo tuyashete tuyinzizira kantu kamwe barako katavyara karavyara tumwe dufate ko turi mu muryango umupapa ararondera ati mvuma ntera imitsindi ibiri iyo mitsindi ibiri kazova mu kindi kintu twikosantre ubu nta ivyo aide toi le ciel t'aidera kandi birashoboka twofata aba bose bimba ubutare tukabazana tuti umviriza rero nk'abagabo aba bimba ubutare none ntimaze igihe mwiba umviriza rero nimwe muri abanyamayeri mu butare turabe ubutare twizizira abanye ntajya bucawe nibo batwatwereka kandi vyokunda c'est possible yuko twebwiye kubera fuite de capital yabaye mu circonstances difficile twabayemo désorganisé none uko tuvyize tubireorganize duca tugenda neza mugabo ensemble ntagiye dushira muri complexe ndabasaba ntagiye dushira muri complexe tuje hamwe twige n'ivyagiye bigaruka n'ingere duca dukora ku buryo ubu Burundi buturamira twese atangurane niyo rero kugira ivyo bikunde ndazi ko ari byo bishaka tubwoba imisi yose y'urwanda n'urugamba ubaza kumenya état des lieux un officier qui ignore la situation objective est voué à l'échec. Il faut connaître la situation objective du pays.
ibi nk'ibi ndiko ndababwira analyse tukaprofondisa gushika tumenya none kantuze burya hari ikintu cyakigoye kugira nk'ubwicanyi burya ubwicanyi bwawe mu Burundi nico kintu cyawe cyari giteye uraze yo kwagiriza amaraso y'umuntu muga tugashika kuri fazo umuntu avuga ati jewe nivyo ibitwa bikizuku bigenda uko hanyuma ntiduce twihorana uwabuze agatekereza ntuze oyimvire nk'umuntu yabaye mu nzu yawe imyaka 30 wewe upanze nawe abaho hanyuma umunsi umwe ati iyi nzu urazi si wawe niyo ujya mujyana iyo famille ntikivuga ngo twebwe natwe nabaza dusubiza muhera twapanze ko igihe yari muri ijyaza napanze ari yacu naradusubiza hari n'umwe yigeze abigirije nje nibuka kera je nakunda gusinisha mama ngiye muri vacances acha ndamubyagira ngo ngaburi ivyo ntariye igihe mwe mwariko murarike nabo chokoza gusa oya baza mugaburi ivyo ntariye byose nawe abandi ntibariye kandi tukanikira n'agapira gacaca kongorera ifara mugabo urumva yuko cyo n'avait pas raison nico gitwa ni ikibazo turiko ni ikibazo cyari cyoroshe ko tukijera kuko kiroroshe par rapport y'ibyakera muga dukuremo iyo nzigo twumve kwejo hariho mu Burundi ntavyo bamaze hanyuma rero kurondera rero situation idufa gose tabari kwarondera situation objective ntituzana abanyamahanga baze kubidukorera aba bare bose boshobora kuduha questionnaire ibintu bikenewe byose dukwiye kumenya hanyuma Uburundi nabwo natwe tukagira diagnostic y'ibyacu abarundi y'ibyacu tukavuga tuti aha niho twahombeye nane bigenda uko rero ngaho nosaba ubushikiranganji bw'ubutunzi buri kumwe na berbe na beste mwicaye hamwe muricara hamwe mutwigire formule ingene dushobora kumenya état des lieux hanyuma duce tugira politique de gestion tufume tugira akantu kameze nka justice transitionnelle sur la fuite des capitaux je ndumva yuko ico kintu tugikoze tugaca twiga politique de gestion mwoshobora kuza mubona iki kibazo bwa mu gihugu cyacu kandi tuzogitsinda moi j'ai espoir kuko ibi byabaye urumva usanga twese ubuhagerezaho ikingiranira ikibazo donc rero nosaba mwese tuteka je nakwahenda je situation yo Burundi yose nayiravye yose ubu ndayizi umuzi ndawubona nakantu gatoyi kajya ndabwira ati turi kumwe twese birashoboka niki kibazo cy'amadevize je vous dis aha twese twogira coalition neza atabujyajya je ndababwije ukuri mpara ndabwira n'aya ma institutions za FM bose ndabereka neza ko iki intana mezi atandatu comara kuko aho kigwaye turamaze kuhabona bikwiye ibisifiko tugira gusa umutima umwe ntitugire ubwoba tucatake nkuko biri